mama wanje yigeze yagamukamo mugarazi gusoma no kwandika. Papa wanje nawe barambarira ko yaraciye ubwenge muga ntiyashoboye kuyabandanya. Kandi no mu gukurikirana icongereza je kuri kaminuza hari abantu benshi baza barambarira ati papa wewe burya arazi icongereza nubwo adahora kikubarira. Rero umunsi umwe turavugana asanga ahubwo nije ndi umwana imbere yiwe nanje bica bimpa courage. Urumva ubwenge buva imuhira. Sampik TV. WhatsApp wakunzi ba Sampik TV aho muherereye hose ndabaramukije. Ni Keria nkuko musanzwe mubizi nagarutse back in again, nagarutse muri ya game nyene yo guteza imbere ugwaruka rwacu. Hama nkaba mfise umutumire hano arashaka kubibwira. Karibu. Neza. Mumeze neza? Turashima Imana. Hama kubatabazi mwa muri bande mwa mukora ibiki? Je nitwa Maniyakiza Olivier, nkaba nahora ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi, nkaba ndangije vuba haraciye amezi 3. Muri kaminuza y'u Burundi uba wize ibiki? Nize IPEA mu gisata cy'icongereza. Aha rero turumva ko mu mwanya havu ducishiriza ko icongereza. Yego cyane ndagerageza. Hama Olivier, watubwiye ko witwa Olivier. Mu buzima busanzwe except ivyo bintu byo kwishure uba ukora iki? Mu buzima busanzwe nkora akazi ko mu kabare, ndagakora nk'umwanditsi, sisereva, ndandika ibisohotse. Ugakora nk'umwanditsi. Mbega nk'abantu twoba tudatahura neza ibintu bijanye n'ivy'akabare, umwanditsi mu kabari bamwitwa gute mu rundi rurimi ruhinyanyuye? Umwanditsi umusanga hariho hose muri activite ziba ziriko zirakogwa na cyane yari ibintu vya business. Umwanditsi ni nka secrétaire abajejwe kuraba ibintu ingene bigenda akavyandika, akaraba ibigenda nabi hama agashikiriza raporo. Olivier, uratubwiye ko uri umu secrétaire, uri umu secrétaire général wa hano? Oya si ivyo, secrétaire général urumva bagenda na V8. Je singena na V8 ngenda n'amaguru, mugabo antuka birasiguritse ndi umu secrétaire. Oya turavuga yuko ibintu byose ari step by step. Ibintu byose ni buke ugasanga urashikira ihangiro ryawe. Hama Olivier, watubwiye yuko wize ibijanye n'icongereza, igisata c'icongereza. None ni igiki cyo bacaragutumye uca ugira ibintu bihushanye n'ivyo bintu wize ukaza gukora ibintu byo mu kabari? Mbo muri kino gihe umuntu adashoboka ko ivyo yigiye. Nyene narahejeje ishure, mpejeje hama nari mfise umutante paternelle yarafise kano kabare. Hama kubera yamfashije vyinshi arambara ati mfasha zuranyandikira. Yego namwarija asanze nyene ari umumama tobishobora vyose. Nca ndemera. Navyahere. Wabaye bugamburuke. Naragambukiriye abavyeyi. Cyane Olivier uba watanguye ishure ryari, uriheza ryari, nizahe ntambanyi wahuye nazo? Primaire. Ishure ryose. Bo muri primaire natanguye mu 2004. Nta ntambamye nimwe nigeze ngira kuko nubwo abantu benshi bama biyemera jewe ibintu by'amashuri ntivyangoye cyane kuko sinahitiye. Aha nashure narimwe wigeze uhitiramo? Sinigeze mpitira na rimwe. Kumenya ngo duteye amakenga wari uciye ubwenge cyane? Oya narihata mu kwiga so kuvuga n'ubuntu bw'Imana, Imana yangiriye ubuntu. Okay, gushika naho wiga école secondaire yose urayirangiza utako na ca kibazo kinanira benshi wewe uracikorera cyose uragitwara? Yego cyane nkuko bivuze mu bibazo vya leta byose nagiye ndakora, haba concours national ry'abakorera mu wa 6, haba na test de 10e, mbere hakaba n'irya exeta y'abahejeje secondaire. Je vyose nta na kimwe cigeze kinanira, byose narabitoye. Yego. Wakoze uciye ubwenge. Niyo mu bavyeyi bawe hari numwe mwoba mufise akantu k'isano? Mu bijanye n'ubwenge? Mama wanje yigeze yagamukamo mugarazi gusoma no kwandika. Papa wanje nawe
barambarira ko yari aciye ubwenge muga ntiyashoboye kuyabandanya, kandi no mu gukurikirana icongereza agiye kuri kaminuza hari abantu benshi baza barambarira ati papa we burya arazi icongereza nubwo adahora akikubarira. Rero umunsi umwe turavugana asanga ahubwo nije ndi umwana imbere yiwe, nanjye bica bimpa kuraje. urumva ubwenge buva imuhira. Ego nuko mubivuze. Hama Olivier, ni igiki kintu basi coba n'ubu kigutumye ukiri muri ivyo bintu vy'akabari? Mbo mpora ndonka ama opportunité menshi yo kwigisha abana amakuru d'histoire ndetse n'ahantu nogira vacataria, umugabo sindabishima, nshima gufasha uwo mutante paternelle kubera arankunda cyane. Wow, uri umwana agamburuka. Ego cyane, ubu ndindiriye promotion ya leta, ntarose promotion ya leta ndafise indoto yo kwikorera ivyanje kandi ndizeye ko nzotera imbere. Nyimba atari banga iyo ndoto yawe vyo bari nk'ibiki? Bo je mfise tara muri vyinshi, nciga muri lycée nahora nkina ibintu vy'amateatre, tugakina amaveye culturelle, abarimu bagashima. Hambavu y'ivyo je nahora norora ibikoko bito bito nkabona biraza, ndetse nabirya bikoko nk'ingurube, impene nkabona birankunda, n'inkoko mbere. Yego narabona yuko jewe mfise tara y'ibintu vyose. Rero nk'ivyo ndabikoze nubu mfatiriwe n'ibi vy'akabare, umwanya n'umwanya ndaja gukora ivyanje kuko sinoguma nkorera umuntu nanje ndiko ndondera akazoza. Vuba cyane, il faut être ton propre boss. Hama niyahe manuro wohereza ugwaruka ubunye rureza amaboko rwicaye rurindiriye ivyo bavyeyi? Mbo ugwaruka nagwo nyene ruravyibonera, rurabona ko Burundi bw'ejo hahise atari bwo Burundi bw'uno munsi. Naho umuntu aba yarize arakwiye kwikorera imirimo yiwe, kubera urabona sakazi turindiriye kuri leta, inifota agiriye ubuntu bw'Imana ngo karonke, ni kurondera ingene twokwibeshaho, na cyane cyane kutagaya akazi, gukora akazi kose ubonye, kuko bavuga ngo umwuga mubi nuwo kuroga. Nuwo kuroga. Olivier, ni igiki wohanura abavyeyi babona yuko barungitse umwana wabo gukora mu kabari baba bamudandaje, surtout ku bantu babigeme? Mbo nanje ububare bwinshi njamwo, ndabona ko abigeme mu bubare usanga bafise stati mbi, mugabo abahungu nta na kimwe. Mugabo burya umuntu niwe yitwara, umuntu niwe yirera. Burya naho ikintu boba bakikwagiriza utaciyumva mu mutima cyangwa utagikora, ivyo ntibigutesha amahoro. Rero mu kabare abigeme barashobora gukorayo mu gihe baba bitwara neza, kuko bariko bironderera amahera bakiteza imbere. Nta na kimwe mbona kibi, gusa bibi ni hajya baba bagiye gukora umengo abantu bagaca babaha stati nk'uko umengo bagiye gukora akazi k'uburaya. Okay, murakoze cyane Olivier kutwitaba. Mwakoze kuntera iteka namwe mukampa akanya nkavuga. Reka ndangize shimira abakunzi ba Samek TV aho muherereye hose. Mwakoze kudukurikirana, mubandaye mugira like na comment na share kuri channel yacu ya YouTube na Facebook. Murakoze. Ciao. Samek TV.